Twongere tubaramutse novuga ngo abakunzi ba Akejo Media n'abakunzi bavuga ngo bikiganiro ca Akesport mudukurikirana novuga ngo atandukanye mu ntara zitandukanye kandi mu bihugu bitandukanye. Twagiye ko tugaruka kandi ku yindi ncuro novuga ngo mu kiganiro ca Akesport novuga ngo tuko turakora ibiganiro bitandukanye byo mwayosanga muri atuziko, ariko vyose novuga ngo ni ku nyungu za Akejo Media, ni ku nyungu z'abakunzi b'inkino muri rusange. Rero twamaze ko turagaruka, je mwumva kuri micro ni Clovis Dike Senyumva, ushobora kunyita umutama w'ubuki, ushobora kunyita novuga ngo amaze yose wifuza, niyo mazina novuga ngo yanje. Rero twamaze ko tugaruka ku madosiye yacu novuga ngo y'inkino ariko aravugwa atandukanye mu transfer n'ahandi novuga ngo atandukanye, ariko umunsi twagiye tugaruka twisunga cyane cyane novuga ngo ku makuru y'Iburaya, ku transfer ko ziravugwa cyane muri kino gihe. Ariko sije nyene nza kuba nkora ikiganiro mugendane muramubona hano, nawe sundi ni Eric Robert, niwe zokona kandi yindi ncuro kiganiro cyo kuno munsi ngira ko ndanamuhana ikaze. Nizere ko umeze neza bwana Eric Robert, ndakuramutse cyane. Ndakuramutse cyane bwana Eric, nizere ko umeze neza cyane. Muzi ko ndaraba kantu karaho kane gutwenga buriya ni hatari. So nizere ko nawe waramutse amahoro bwana Eric. Ibito nziza kuri we muvandimwe. Meze neza kabisa. C'est bon. Washima Imana kabisa. Nanje meze neza ndashima Imana. Ubivuze neza turamutse abakunzi b'ikiganiro Akejo Sport. Gica kumbonesha kuri za Akejo Media tugati igitondo cyiza kuri mwe cyangwa umugoroba mwiza kuri mwe Siva na muherere ko wadukurikirana ni benshi cyane. Imbuga zaravyoroheje, uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aragukurikirana ku mbuga ngo ukamenya mu buryo buri simple. Uri muri Aziya nuko muri Europe. Rero tubaramutse cyane bose tubabwiye ati musangwe ikaze n'ikaramigano cyo kuri no munsi. Jere meze neza niteguye gutanga amakuru nkino. Ameze neza cyane muri equipe z'abakunda, especially abakunzi ba equipe FC Barcelona. Makuru ni menshi cyane karavugwa muri equipe ya Real Madrid, vyakomeye cyane ku musore wabo w'umunya Brazil. Nari makuru menshi zako tuganira ko ariko ravugwa mu yindi migi itandukanye. Byose no kuza bakabana natwe ama bakaza kuba wanashaka batanga ikintu kwita iciyumviro cyo muri comment section, kwandika commentaire niho bikenewe. Ukashaka kuvuga ati ndavyumva uko ndabibona uko navyo yadutera intege byo ngo tuzo kwa tugira icyo twongeye ko natwe mu biganiro byo hanyuma. Rero muri dusangi ndabatumiriye kuza kubana natwe kuri no munsi. Imana ibampera umugisha kandi je meze neza cyane. Nuko kabisa ni Eric Robert navuga tuba dukorana kino kiganiro nkuko mwamaze ko navyumva, turitayebwe tubashikirize novuga ngo wayi karavugwa ku mugana w'Uraya cyane muri ya mikoro vuga mu mikundira FC Barcelona kipe itwara Madrid. Ariko tuza ko tunahera wanashaka muri equipe ya FC Barcelona ni kuri dossier novuga ngo yizina rya Julian Alvarez, umukino uvuga ngo ameze n'ameze karavugwa ku matransfer yiwe aberekeza ari muri equipe ya FC Barcelona, nyuma ko bikandika yuko ashaka kugenda canke andakana ko atashaka kugenda. Mu gihe katwanye equipe ya Atletico Madrid irongo ni witwa Cerezo yatwetse ko novuga ngo bateko arifuza novuga ngo ushobora kuba ba namurekura ngo aje muri equipe ze Barcelona. Ejo ku munsi wari kwabwiye amakuru atandukanye tuvuga yuko Deco n'usanga novuga ngo bari kumwe mu ba icegera ciwe mu bajirwe abatransfer muri FC Barcelona ko bagiye i Madrid. Rero yaraki kubona koroka cyangwa bamaze kubona koroka ari Madrid, avuga ngo yamakuru bitandukanye bikoraneka. Rero bimwe novuga ngo vya Julian Alvarez ugeza muri kino gihe, aho novuga ngo igihe canke ahagaze, aho novuga ngo inyamakuru bitandukanye nk'iyamakuru Sport cyamaze kuvuga ko izina rya Julian Alvarez yamaze gusaba izina rya Deco ko yo bimufashamwo kugira ngo amuserukire, yitegure novuga ngo gukora ibishoboka vyose kugira ngo novuga ngo asenyere equipe ya FC Barcelona. Ni mugihe twabonye ko Julian Alvarez wewe yamaze kuvuga ati jewe uko biri kose ndashaka ko naho nova muri equipe ya Atletico Madrid nzobananye novuga ngo nubaha nongera kandi nkora ibintu bitandukanye vyo muri equipe ya Atletico de Madrid. Kuno musiri cyo kiravugwa nuko Julian Alvarez atekajwe hari ya novuga ngo kure imyimenyerezo hari ya itariki 10 kwezi k'umunani, niho novuga ngo azokora novuga ngo imyimenyerezo yiwe ya mbere, novuga ngo asikaye imisine yonyene kugira ngo aje hariya. Bivugwa ko rero kazoza ka Julian Alvarez gatekajwe kumenyekana novuga ngo ziriya tariki anovuga ngo azoza kuvuga novuga ngo ahagaze ku ruhande rwa Julian Alvarez. Yo rero kuno munsi bivugwa ko nyakuru bitandukanye biko biravugwa amakuru haki amakuru ca Mundo Deportivo gisanzwe cegereye equipe ya FC Barcelona cyamaze kwandika inkuru ruvuga ngo ijambo rivuga ne mu Kiespanyol rivuga via dialogada, bisigwa navuga ngo inzira y'ibiganiro, nuvuga ngo inzira y'ibiganiro hagati ya FC Barcelona na equipe ya Real Madrid.
musi batakwandika amajambo atandukanye avuga ngo Julian Alvarez avuga ko ategeza kwemeza umugwi wa Atletico de Madrid hamwe n'umeza wabo ndavuga ngo Diego Simeone ko kugira ngo bamureke ashike kuvuga ngo ku ndoto yiwe yo gusohoka muri no kipe birasa naho gushika muri kano kanya bivuga ko Julian Alvarez kuno musi bivuga ko iteki 10 z'ukwezi k'umunani dushobora kuzobona navuga ngo kazoza kiwe ngene bimeze ariko bivugwa ko yoba agiye gukorana ibiganiro Deco na equipe ya Atletico Madrid hama gushaka kubona gani bitandukanye binavugwa ko warashaka bashobora ngo ese Barcelona ishobora kuzogera iki uzosa gutanga indi offer kuri equipe ya Atletico Madrid hama bashobore kuba banamuronka navuga muri equipe ya FC Barcelona rero inkuru cyane cyane twavuga nivyo ariko kandi twabonye abantu batandukanye bwana Robert yego harimo izina rya Gerard Piqué sanzwe ari umukinyi wa kera wa equipe ya FC Barcelona yes hakaza Manchester United hakaza n'amajambo yitwa Robert Lewandowski yene yavuze tutaguhera ku majambo tutakoce tunadugira ko yitwa Gerard Piqué aravuga ngo sishaka kubesha ndashaka ko ino transfer ishika ku musozo Piqué aravuga ngo abona ko witize rya Julian Alvarez ari umukino uvuga ngo abereye gukinira kipe yande FC Barcelona ati ko yarangeza muri kano kanya ivyo Julian Alvarez akora n'umukinyo ashobora nk'umukinyo ashobora gukina hagati mu kibuga n'umukinyo ashobora gukina ku ruhande ni n'umukinyo ashobora gukina nk'umusatirize yego Piqué aravuga ngo ati abakinyi bameze nka kuno ni bake cyane mu mupira w'amaguru mu gihe nk'iki aravuga kandi ati equipe ya Atletico de Madrid irashaka umutakata kadoja muri equipe mugabo amubona ko ashaka kuzoja muri equipe yande ya FC Barcelona Piqué aravuga ngo ikimuraje ishinga cyane n'ukuntu Julian Alvarez yoja muri equipe ya FC Barcelona kazokina na baramenya mare ariko ba Pedri abitwa ba Rafinha n'abandi bakiruvuga ngo batandukanye yarangije avuga ngo yizera ko mu gihe Barcelona yonka Julian Alvarez dushobora kuzobona ubusatirizi bwa Barcelona bumeze neza bushobora kuzoba mbere bwamira gusumba uko bwari bunari bagashika no kuba musaruro novuga ngo ushobora gutwara ibikombe bitandukanye aravuga ati rero ibikorwa bimwe byo kugura umukinyi vyuzuza ati ibikorwa bimwe byo kugura umukinyi vyuzuza gusa ikibanza ati ibindi bihindura urwego rwa equipe ati Julian Alvarez rero ari muri ico gihe ca kabiri nenda nkuma tudugi kuri amajambo ya Gerard Piqué tuzakugarura ku majambo ya Robert Lewandowski yego twisunze ivyo twumvise nyamakuru vyanditse ndavuga nka Mundo Deportivo yavuze ngo inzira y'ibiganiro tukaraba ko Julian Alvarez yamaze kuvuga ngo aze kuganira na Deco amwereka transfer aravuga ngo mugabo ntegerezwa kubahiriza amateko ya Atletico Madrid bipfanye ko turumva aho dosigeze tuva ko dosinumva ngo yobigeze ku rujyo mu buryo bumeze gute bwana Eric Robert so ubwa mbere reka dusubire inyuma gato turabe icyo nakwita amakuru cyatubarira ndibuka dossier igitangura akuno mungu bita Julian Alvarez muri equipe FC Barcelona umugabo bita Détente Flick yaricanye n'umugabo bita Deco sanzwe ari directeur sportif ya equipe FC Barcelona baricara baraganira baravuga ngo ninde musatirize wa nyawe yoza gusubira Robert Lewandowski narijya ko tuzadusoye umukinyi afise ubunararibonye muri attaque numero 9 typical number 9 w'umukozi kandi w'umusatirizi mwiza dutsindira ibitego baricara bariga baravuga ngo izina rimwe gusa ribereye kuza kuba ryo kwambarwa ba FC Barcelona izina ry'umukinyi bita Alvarez babaze kuganira barabiye kuri qualité ubwa mbere n'umukinyi mu byukuri afise qualité zo kina poste irenze imwe mu kibuga kandi ryo kora mu byukuri Barcelona icyo no kwitara qualité nikira irikirashingiye ku bakinyi ashobora kuza muri equipe ya Barcelona adashoboye gukina uruhande rumwe rwo mu kibuga wasanga n'umukinyi ashobora ku nimero 6 cyangwa nimero 8 cyangwa nimero 11 ugasanga n'umukinyi mu byukuri arenza poste imwe mu kibuga nizo rakita equipe ya Barcelona ikirakora kuravye par exemple Anthony Gordon n'umukinyi ashobora ku nimero 11 ku ruhande rw'ubamfu agashobora gukina ku nimero 9 agashobora gukina ku nimero 10 wasakura ba Karim Adeyemi nuko nimero 9 arazikina nimero 10 arazikina nimero 7 arahakina nimero 11 arahakina ni recruitment equipe ikirakora kisanga mu byukuri irikiza n'abakinyi bafise ubushobozi bwo gukina poste irenze mu kibuga
niko kuraba uno mungu bita Alvarez ariko deko ari kumwe na Hans Flick mbaza kuraba kariteze uno mungu umunya Argentine basanga n'umuhungu afise ubushobozi bwo gufasha equipe mu buryo bwa pressing ndarigona ko Hans Flick n'umugabo uburyo akinamwo tactique y'ibishingiye ku buryo bwo guplacea cyane umupira kurekipera vuba no kuba bakurikira kwita umupira nyaruka no gutsinda ibyo bitego rero ni FC Barcelona yaravye ngo ati experience ya Robert Lewandowski typical na marina amaze gusohoka ninde mukitkozana omwe azodufasha mu buryo bwa pressing akiri muto anadufasha mu buryo gutsinda basanga ni Alvarez bibaze ko bigenda ko rero batanze Intel ubusabi plutôt baganira baronka email kuri mu gwa Atletico de Madrid ubusabi bw'imiliyoni 100 Atletico ibiteri vyasiribwe ngo ntibyabonye ariko Alvarez ubwo yamaze kuvuga ubusabe yahise yumva ko icyifuzo no kuba muri projet za equipe FC Barcelona club iri kirazamuka neza kiraza neza cyane bivanye nibihe biyaciyemwo mugaba akaraba generation ziri muri equipe FC Barcelona akavuga ngo nico gihe canya cyo kuja muri equipe FC Barcelona kugira ngo nzamukane nabari y'abana bakora duka kubera ko bizwa byizaje Alvarez myaka 25 ninadugana n'abasore bitwa ba Frankie de Jong ba Firmino Lopez turanganye imyaka turi mu runganwe rumwe kuko nimba FC 25 Firmino Lopez 23 turi meme generation tuzokubaka ivyo bigwitwa ko ivyo bintu bidasanzwe muri equipe FC Barcelona nanjye nzuwe nitwa umukinyi umwe yabaye muri squad FC Barcelona yakoze amateka kuko nakubwira ngo kudomina isi mupira maguru FC Barcelona ugiye kuraba neza iyeruko irerekeza jeno ngo iriko yerekera mu cyakintu cyo kongera kuza kudomina isi mupira maguru kubera ko ugiye kuraba abana bafise ni academic ni equipe iri academic ikini ibintu biri academic kandi n'ubu tuvugana ni equipe nako ishingiye ko nabari muri academy benshi kandi ko bararongora equipe rero Alvarez yumvise iyo projet avuga ngo no pourquoi ko no bamwiriya projet hazuza kuba umwe mu bakinyi bafashe FC Barcelona gukora amateka uyu mungu rero uravye kareta afise uravye kuno itanga mu kibuga no kunakora sagashesheshwa muri buri club ikira nk'ivyo détente Afrika kina yo kwifuza kumutonga kubera ko azogufasha muri pressing azogufasha muri build up ukina umupira no mukinya w'umubola umuntu nimekera akina umupira mwishi kuguru azogufasha wanashaka no kuba ari wa mukinya ubona ko amaze kugira matiritse kubera ko navuga ngo matiritse mu byo meze gute ntabwo afite imyaka myinshi ariko ni mukinya meze twari bikomeye byose bibaho arafite Champions League arafite Mondial arafite Premier League byumvikana ko buri gikombe kina ku isi umupira maguru Alvarez amaze gikoza ku intoki bica byumvikana ko we azi ukuntu barondera igikombe n'ukuntu bakora amaze kugira iyo matirite yabanye na Lionel Messi muri equipe ya Argentine bivuze ngo amaze kuba ari umusore amaze konka experience ku bakinyi bitandukanye yabanye nabo muri equipe zigiye zitandukanye kanatsinda yabanye n'abamenyereza beza kubona na Lionel Messi muri equipe nationale ukabana n'uyu mugabo bita Pepe Guardiola muri equipe Manchester City malgré n'uyu mugabo muri Atletico no Diego Simeone tumwita umumenyereza atari mwiza mugabo hari ikintu yamukuye ko umumenyereza wa Atletico kidasanzwe mu buryo bwo gudefenda of course kubera ko n'ubundi sti azuza muri equipe FC Barcelona avuga ngo ngiye gufasha Barcelona gukina no kongera kudefenda ivyo ari bintu ngo Alvarez amaze kuronka experience hahita mvuga ngo rero kwisanga muri Barcelona isoye Robert Lewandowski Barcelona iri kirubaka umugwi bigaragara ko nawo bipfuza kuza ugasongera ko amare club iteye ubwo ku mwana wa Burayi Alvarez ukisanga muri iyo projet yabana mu nganye nguvu plutôt bana mu nganye imyaka muri meme generation cyo ari kintu cyiza nawe yavuze ngo ino projet dayikunze kandi projet nziza rero ko majambo yavuzwe na Piqué ujya musore nta mumiza atumwifuza n'umukinyi ubona ko atrava kandi akora nacyo cyuma Atletico ivuga ngo ntitumusohora ntitwifuza kumusohora ko barazi ko Alvarez n'umukinyi ngira kamaro abafasha mu bintu bibiri gupressa no gutsinda n'umukinyi afite ubwo bushobozi bwo gutwara umupira ko yagata mu kibuga akabushikana imbere atari umuntu umwe awuhaye cyangwa bakawishikana agatanga assist n'umukinyi nako afite ubushobozi afise technique afise sens dobi rero ngo ni FC Barcelona ugiye kuraba uburyo equipe y'ikiriwa kwamwo ukaraba Alvarez n'umwana yo fitinga neza mu byo Barcelona ikirakina kandi mu buryo bwiza cyane yego na majambo vaho ya witwa Gerard Piqué Nova yaravuze avuga no ku bushobozi bw'uwitwa novuga ngo Gerard Alvarez avuga ko ari umukino uvuga ngo adasanzwe yashaka gufasha iyi equipe FC Barcelona wanashaka bagira ubusatirizi bwiza Marge Nova yuko babije amazina atandukanye nka Anthony Gordon bakigeza n'izina rya Adekayem Adeyemi shaka n'abandi zina bavuga batandukanye sangwa hari abapiga nako ba Lamine Yamal n'abandi bavuga batandukanye ba Rafinha na ba Pedri yo equipe novuga ngo iza kuba inameze neza rero bivugwa ko nkuko turivuga ko Barcelona uko biri kose ngo Gerard yamaze kuba avuga ko yiteguye kuzovuga ngo kazoza kiwe tariki 10 kwezi k'umunani anovuga ngo hazoba imyemerezo mugabo yamaze ko yemeza aravuga ngo uko biri kose je nka Gerard nzoguma nubaha Atletico Madrid kandi nzoguma
ngendera vuga ngo kuri programme mugabo nze kuba sunika mvuga ko noshobora kuba nifuza gusohoka muri equipe nje nifuza rero amaze ko nabwira abana nshaka izina rya Deka mubwira ati ivyo ukora vyose genda muganire ibitandukanye bivuga ko Robert Barcelona kuno munsi inyuma yuko batanze iriya offer mu misses Atletico Madrid abacize n'abandi batandukanye ntibashobora kuba mu hagaciro bashobora kuba bihagaciro Barcelona ngo nabitaragaragara bisa nuko ngo yiteguye gutanga indi offer nkuko Javarez yanivuze ngo Barcelona igomba ifashize ya Javarez kumufasha bagane bigana na matoko ndabibabwira uko ino Barcelona yamaze kuvuga ngo uko biri kose inzira y'iki biganiro bivuga ko Barcelona buriya nayo nyene igomba Javarez yerekana ko ifuza gusohoka muri Atletico Madrid nkuko yabikoze mu nyamakuru Barcelona nayo nyene ngo mugana nyene igomba ikimufashije Javarez itange yindi offer haba bagani mu bindi biganiro ngo nivyo ngo niho dosi no bangeze ko no muso je ndibuka abakinyi bafise ubushobozi bwo bakina umupira w'amaguru neza kandi babaye ibitangaza ariko discipline ikababera icyo nakwita akayobera bahinga ushatse kuvuga iki Alvarez arabizi neza ko yavuye muri equipe ya Manchester City ari umukinyi mu bencher atatangura mu kibuga yasabye Pep aramubwira ngo Pep ndagufitiye icubahiro kidasanzwe ko warahuye muri equipe ya River Plate ukaza kunyereka isi umupira w'amaguru ko umukinyi mwiza muri equipe ya Manchester City ariko nubwo wanyerekanye nk'umukinyi mwiza muri equipe ya Manchester City ndakwinginze ndagusabye ume undekure nsohoke nje muri equipe shobora koronka umwanya wo gukina kandi bihagije nkagira icyo nanze nka contribution muri club amaze gusohoka aje muri equipe ya Atletico de Madrid cyo gihe equipe ya Chelsea muri na equipe ya Arsenal aje muri ahita mu equipe ya Atletico de Madrid asanga mwene wabo Diego Pablo Simeone mu Argentine amaze gushika muri equipe ya Atletico hari byinshi equipe yamutanze ko bidasanzwe ariko n'umukinyi hari byinshi amaze kwa club malgré ko Atletico Madrid yaratwara mugabo hari contribution yatanze ku ruhande rw'igaragaza ko yari umukinyi yifuza kuba muri club itwara ibikombe exemple typique ntanga ndatanga exemple y'umungu bita Bonganiro cyaza muri equipe ya Aston Villa uriya mwana yarondewe na equipe ya Arsenal Arsenal itanga miliyoni 100 hasa equipe ya Chelsea itanga amafaranga arenze ayo Arsenal yatanze Morgan Rogers yavuze ngo equipe no kanezerero kuba ndi muri equipe ya Arsenal ariko kwera ko ngomba icyubahiro equipe ya Aston Villa icyo yantanze ko ukuntu yandeze n'ukuntu bamfashe uwo n'umuryango wanje reka nje muri equipe ya Chelsea the Blues ngire icyo nsigiye ino equipe ya Aston Villa arasohoka agera muri equipe ya Chelsea sasa kuvuga iki rero cyatse kuvuga ngo hari abakinyi bashaka kwa muri club akavuga ngo hako nsohoka muri equipe none ivyo nononye reka ducishe mu nzira y'ibiganiro hakurusha mu nzira ya brand offer kuko Alvarez yifuza kubikora aravuga ngo ndabizi neza ko Atletico de Madrid yahanze ko amafaranga menshi yagize ko ibintu intangako hari ibintu yasoye ku bwanje byo Alvarez ariko sinifuza ko ari muri equipe ya Atletico ntanezerewe kuba ndi hano kandi sinifuza ko nasohoka muri equipe ya Atletico de Madrid attaque nusigiye no equipe nivuga ngo dutegereza ko twagishito kaganira tukarambega mu byukuri hagati yanje na Atletico ni cyo kugira ngo tubane mu mahoro nina naguma nga muri equipe ya Atletico de Madrid hari ikintu gikomeye cyane cyo twamaze kwa twumvikana kubera ko bizo costinga match na equipe ya Atletico kumva ko nzotunga Alvarez umwaka umwe imyaka 2 tuzi neza ko mukinyi atifuza kwa mu mugwi wacu icyakabiri naco bari muri business by'abagabo ntabwo football ari gukina umupira kwita privé gusa vyavuye kwita privé bisimbira kuco no kwita business amafaranga umupira maguru n'amafaranga turabizi neza plus umukinyi mentalema apfa plus performance za konorekara kandi club imaze gutunga umukinyi atameze neza mentalema umusaruro sako umubi performance y'umukinyi isubira inyuma imaze gusubira inyuma mwimwe yimfuza kumugurisha muzamugurisha amafaranga makeya cyumuhomba nazo kigurishije amafaranga menshi mwifuza kugurisha numva muraza gomba doublema murahomba mujye bwa resultat ko nka resultat mu kibuga munahomba bugira kabiri ku cyerekeye cyo amafaranga ya business iza kononekara mujye bwa resultat ko turabizi neza kubibuga equipe plus iriho umusaruro mu plus n'abaje kuraba umupira bataza kuraba niko amafaranga atinjira icyakabiri naco plus equipe umukinyi asubira inyuma plus kuri transfer market umukinyi amafaranga gabanuka nubwo ngo rero Atletico irabizi neza ko muri business Alvarez arabizi ko equipe ya Atletico yagize byinshi mutangako ibiyago n'ibiganiro bwa mbere tubyukanye ko ku munsi wejo twaganire kuri Fernando Hidalgo agiye guhura n'umugabo bita Deco baraganira kuri transfer no musabita Alvarez nibiganiro biganisha ko bwumvikane buzotuma Alvarez yisanga muri equipe yande
ya FC Barcelona then nawe ubwiwe aravuga ngo reka ngene nerekane intere Barcelona batigena werekanye intere icyifuzo cyawe cyo kuza muri equipe yande ya FC Barcelona umaze kucyeka icyo cyifuzo natwe tuzogerageza dutange offer y'amafaranga equipe yacu tuko yifuza hama uze muri equipe yacu ba program so ngo rero n'umusore ubona ko ku ruhande rw'ubwa mbere arifuza ko muri equipe FC Barcelona na FC Barcelona yifuza ko umukinyi ashaka kuzamwo nk'umukinyi mushasha wabo igisigaye no kuja kurambega ubwumvikane bw'agati FC Barcelona na equipe ya Atletico buraza kuganisha kuki amafaranga arasa kuyahurizako nico gisigaye cyakabiri naco Alvarez ubwiwe aza kwagira na Atletico baraza guhuriza ku kintu kimwe kiganisha kugurisha ko umusore ibyo se n'ibintu cyo kurinda twaraba mbega bireza ko birangira gute mugabo je amapa ngiye kubona bino dossier bizurangira umusore agiye muri equipe ya Barcelona ko nindi bigana bitanga kwemegwa bakicara bakaganira burya umugabo n'uyundi babicaranye bakaganira ikintu bashaka guhuriza kwidasanzwe kandi niba Atletico yemeye kuba boganira nayo nindi ntangwe kuri equipe ya FC Barcelona bona kwizira akavuga ngo uno musore fendo dushobora kumusanga muri equipe ya Blaugrana na Atletico nta kosa yakora ryo kugumana umukinyi bita Alvarez kuko arabizi neza ntiyifuza kubakinira no mwaka ni nayifuza no kuba yambara ya jezi rero kuba muri club atifuza kuba yobama ni kibazo gikomeye cyane bro nta muntu yobahana atifuza kuhaba biragora biragoye cyane aho yumva ko mentale matameze neza kandi mentale mutameze neza automatically biraza kono cyo no kuita umusaruro uzora bene woje mugano ngo utameze neza mu mutwe ece paranga kandi ugikora nabi abugikora neza nacyo tumana ngo performance rero idependana na cerveau mbega cerveau yawe imeze gute iri play yo gukora ico kintu iri play irigikora neza itari play tayari birononekara uko no bivuga nuko rero dossier ya Julian Alvarez no vuga imeze ariko kandi izina rya Robert Lewandowski nawe yagiye hano aravuga ngo izina rya Julian Alvarez uburyo ushaka gukoramo kugira ngo aninjiye muri iriya ekipe izi ku izina rya FC Barcelona. Robert Lewandowski rero yahanuye izina rya Julian Alvarez mu majambo atandukanye aravuga ngo igihe na mu majambo yanavuze yavuze ngo ati igihe nafata ingingo ko nshaka kuja muri FC Barcelona ati natanze vyose ati naragwaniye uwo mugambi na Bayern Munich ati kugira ngo transfer ishoboke shaka kuja muri ekipe ya FC Barcelona ati kuko nari nzi neza ko aho ataho nshaka kuba ati iyo nsubije amaso inyuma byari bibereye gose yego arabananya aravuga amajambo akomeye aravuga ngo ibyo Julian Alvarez novuga ngo asaba ateza gukora aravuga ngo nimba Julian Alvarez ashaka vy'ukuri gukirira club nziza kuruta izindi kwisi ndindiriye ko yerekana ukwiyemeza nkuko abakinyi ati ndindiriye ko yerekana ukwiyemeza nkuko atabakinyi barota gukina equipe FC Barcelona bategeza kuba biteguye kugwanira umwambaro wa FC Barcelona ukaba ari tumwe novuga ngo Robert Lewandowski yatanze Julian Alvarez amubwira yuko ukuntu yavuye muri equipe ya Bayern Munich injya muri Barcelona hari ukuntu yerekanye nawe yuko yifuza kugenda ama equipe ya Bayern Munich rero uno munsi ngo Robert Lewandowski avuga ngo buriya buryo bwigeze kuba buba yego akava muri Bayern Munich akinjya muri equipe ya Barcelona wizajya Julian Alvarez ategezwa kwerekana neza yuko yifuza kuja muri equipe ya Barcelona ati kubera ko ni club imikomeye ati buri mukinyi wese abarota gukinira equipe ya mbere kwisi nibuka amajambo yigeze kuvugwa na Joan Laporte yigeze kuvuga ngo turi FC Barcelona turi hano ariko ntituri tayari ntitwiteguriye gusunikira umukinyi kuba muri equipe FC Barcelona atahifuza kuhaba buri wese yumva yifuza kuba yosoka akagenda nuvuga ngo tubana n'umukinyi yifuza ko ari play yo kuza kuba agwanira ino kurere FC Barcelona ikirango cha FC Barcelona bandikani ne kan club irenge kwita club ni nk'umuryango ubundi barakubwira ngo iriya ntara y'Ikataronye urumva iriya ntara y'Ikataronye ni ntara mu byukuri ifise umugwa mukuru bita FC Barcelona nako bita Barcelona sivyo yego uwo mugwa mukuru bita Barcelona uhari n'ikirango gikomeye cyane cy'intara Catalogne bafise umugwa bita FC Barcelona nka identité ikomeye cyane iranga abakatala urumva ni nacyo cyo bivuga ngo ni nekan club ntone kwita club turi umuryango ni nacyo kituma buri mukinyi wese ava ku isoko aje muri equipe FC Barcelona sauf umwana ari academique wenyene abazi icyo no kwita karanga mutima ka FC Barcelona yigisha kuva akiri umwana muto muri academy abakinyi bava ku isoko ririke bakazana muri equipe FC Barcelona ubwa mbere bwiza kwerekana intérêt
triple yo kwambara umwambaro FC Barcelona ku buryo n'ushikari ahantu bakakubwira icyo ubwiriza kugira ngo wambare uyu mwambaro witwa Blaugrana cyo kiri gikomeye cyane ni nacyo gituma umukinya cyo muri equipe ya FC Barcelona wese aba yumva hari hose kwa kunzuriya mu kubera ko ntabwo ari club ni famille ni nacyo gituma rero iriya ntara ya Catalogne yaba yo kuva kera yifuza ko yo kwikukira ni nacyo gituma rero tuvugana Ridike uba wumva ko buri mukinyi aje muri equipe ya Blaugrana abwiriza kwerekana intérêt kumva ko abaye mwija club Ridike yumva ko yoba muri equipe ya FC Barcelona ni nacyo gituma rero tuvugana Robert Lewandowski avuze ngo Alvarez abwiriza kwerekana intérêt yo kumva ko yoja kwa muri equipe ya FC Barcelona kubera ko Barca si equipe nyizindi ziri Galactique ni equipe liga académique ivyo bakina biri académique bikete bishingira ku muco w'abakatala yego uwo muco w'abakatala naco ikirango cy'abakatala cyangwa icyo kwita identité ni nziza iranga abakatala ni umugwi wa FC Barcelona uri mu gisagara cy'i Barcelona urumva hahita mvuga ngo rero umukinyi wese ubona ubu tuvugana aza kwa FC Barcelona kwerekana intérêt yo bati nifuza kwa FC Barcelona exemple typique turabe Karim Adeyemi nyine vyagenze bumvise offre gusa iva kwa Barcelona irondera Karim Adeyemi yahise yegera aba ajabiwe yegera equipe ya Borussia Dortmund ababwira ngo ni mundeke nje muri equipe ya Barcelona nifuza kuba hari hano ni ukuvuga ngo Inter ubwa mbere yerekana kwera ko ni equipe ishingiye ku cyo kwita umuco equipe ishingiye ku cyo kwita academy equipe ishingiye ku cyo kwita umukatala equipe icyo ishingiye ku cyo kwita kuba muri famille apana kwa muri club gusa nuko kabisa bimeze ivya Julian Alvarez dossier yiwe no vuga ngo kugeza muri kano kanya nuko no vuga ngo inameze irabandanya ariko ejo cyanye yedushaka kuba tubazana ndi makuru ajanye n'izina rya Julian Alvarez kuko no vuga ngo ni nkama episode ariko araza mbega nawe uri kwadukurikira kugeza muri kano kanya Julian Alvarez biva ivyo tuvuze urabona ashaka kuba yinjira muri equipe ya FC Barcelona cyangwa Julian Alvarez bishaka kuta kubinarangira atinjiye muri equipe ngo injiye muri equipe ya Barcelona akwa muri equipe ya Atletico Madrid bivanye n'ivyo twavuze bivanye n'ibitandukanye mbega Julian Alvarez uramubona muri equipe imeze gute ubandanye udukurikirana kuri kiganiro Akejo Sport muri Akejo Media ibintu bigenda neza